kandi nahimbawe cyane ko barongoye imigambwe ubutaje yatumye intumwa kandi ubwo hejuru byerekana ko ari ibintu mwari murindiranye gishika kandi kira noneho imbibe z'intara z'amakomine cyane cyane tugarukiye ngaho honyene birabaraba cyane kuko ejo niho muzoja kurondera amajwi kugira mwitoze cyangwa mutoze aho muzaba mwashitse ku ntonde. Ico ni cyambere cya kabiri ugukenguruka turavye aho mahoro n'umutekano bigeze uno munsi turabona ko ibintu biriko biragenda neza kiretse ama-accident yo mwibarabara niyo tugomba duhagurukire cyane nayo ubundi bwo amahoro n'umutekano bihagaze neza kandi turashima tugakenguruka dusaba kandi ko abantu bobasere bakaja ku kivi bagakora kugira biteze imbere bateze imbere imiryango yabo bongera bateze imbere n'igihugu. Kindi umuntu yovuga ikijanye n'imwitwariko w'abene gihugu cyane cyane kubijanye n'ibiciro by'ibifungurwa uwo mwitwariko ni nawo mwitwariko wa leta ko tuvuga tuti inyishu yo kugwanya ubukene inyishu yo kugwanya inzara nta yindi atari kugwiza umwimbu. Kira noneho rero twaruka kugira inama rukokoma ijanye n'iterambere aho nyine cyubahiro umukuru w'igihugu yaduhaye intumbero imbono ukungena akeneye ko igihugu kizoba kimeze mu mwaka wa 2040 n'umwaka wa 2060 bica biza bijana n'ibi byose zinteguro zose turimo integuro ziza kugira zidufashe gutumbereza ibintu neza kugira citegererezo cy'u Burundi muri iyo myaka navuze kibone kuja mu ngiro. Rero tusaba abantu bose ko baje ku kivi umwe wese ivyo akora abikore n'umwitwariko mwinshi na cyane cyane ko dushaka ko mwene igihugu wese aba muto aba mukuru aronka ikintu ashora kugira amafaranga nyine cyubahiro yatuvuga ko umufuko wose woja mu mafaranga hama baronke n'ivyo bafungura. Kabiri twavuganye muravyibuka nikijanye n'indirimbo n'inyifato y'abanyamigambwe bazi ko twasezeranye yuko umunyamugambwe wese atunganya ibikorwa vyiwe mugabo afise imvugo itababaza abandi imvugo idatirimutsa abandi. Aha twogenda dufashe tuhakuyicirwa kugira kubera ikihatsi ntikora mu jisho kabiri ikoze mu jisho kabiri uravye nabi kigenda kirimeze tugende umwe wese yigengesera atunganye neza ibikorwa vyiwe araba cyane cyane ko abarundi twoguma turi hamwe umunoni tugize w'abarundi uko imigambwe ari myinshi renga 30 si coco kidutandukanye ahubwo kibe ikintu kiza kudufasha kuja hamwe ni nkibi by'ubwoko ngaho turatutse n'abatwani byose nicyategezwa kubigitsitaza ko byose byazanwa n'abakoroni. Arimwe mu baturongo imigambwe yatubwiye ati nibi by'imigambwe byose tinibiza gusambura gusa mugabo nitwemere gusamburwa n'icimviro ivyimviro tubizane kugira bitwubake ivyimviro tubizane kugira byubake igihugu hama abatuzotwamuka ko bazovuge bati harabaye abakuru b'imigambwe aba n'abakuru iki gihe bari bafise intumbero y'igihugu gishaka kwigaba kikiganza igihugu gishaka kuba mu bihugu biteye imbere nta handi tuzobikura tubarongoye imigambwe turavye ku ruhande bijya byose twabwiwe bizobiva gusa kuko abantu batari hamwe nta nakimwe bashobora gukora kibateza imbere cyangwa bizoteza imbere abandi babaze kubura n'uburamu kuko twebwe turi indongozi tuje imbere abandi bagakurikira no kuvuga ko rudafise iyo tuja nabo bandi baca bazimira nibaza ko rero bizotubera hamwe icigwa kugira ibintu tubitunganye neza. Indirimbo zidahagize igihugu indirimbo zidahagize ubugabo n'ubutwari bw'abarundi indirimbo zivuga ati ushobora kudushira mu ntuzenya mu bihe tudakeneye ibihe byo kwinubana indirimbo zivuga ibidateza iteka igihugu cyacu cy'u Burundi ntagiye mu munyapolitiki azosubira kuzikoresha naho byoshika ikavuzwa muzoce mugenda mu bikosoro yaho nyene imurindire ko Umushikiranganji ndakubahamagara ko haraho usanga urinze umunsi w'imisi ibiri biba byagoranye mugo cyane nkasaba ko atamunyamugambwe urongoye umugambwe n'umwe
yosubira kuja kumviriza indirimbo atiyumvirije wenyene cyangwa afise komisiyo yumvirije byo ntazogira uzosubira kuvuga ngo urumva ngo vyabaye ngo ntabizi uko biba byiza bitera iteka wewe umurundongozi bibaye bibi ni ugira ingorane twizere ko rero bigiye kuba byiza